Bakunzi bo kukayi, bakunzi ba Pam Channel TV, abakunzi b'ibiganiro byacu ndabaramukije. Jewe tuvugane Pamela Ihanirakoze uko munzi yuko namanda banezeza ndabiyumvira ko cane. Twari tumaze igihe twerekana muri iyi minsi mikuru ya Noel na Bonane tubiyumvira ko kwintu byo guteka abantu bari bansavye. Twari tumaze une ariko ndababwire ko bifise umwanya wabyo mu minsi mikuru ya Pasika, Noel na Bonane. Turigisha abakunzi bo kukayi tukamenya kungena umuntu ashobora gutegurira utuntu dusanzwe kandi tuzimbutse ashobora gutora ku isoko aha dusumira aho ariho hose, agashobora gutegurira utuntu inshuti n'abavandimwe n'abagenzi bakanezerwana. Hariko rero bakunzi bo kukayi, shimira bakurikiranye ibiganiro byo guteka. Twakoze na Herbert, twakoze na Chris, twakoze na Nelly Bamoya, sinzi ko mumwibuka. Ego ariko Chris barambwiye ngo tumugarukane, na Nelly barambwiye ngo tumugarukane, ariko Chris bambwira ngo naza yigishe ngo isombe ziko zirabica bigacika muri Nord. Alors iby'isombe yambwiye ngo cyo byihojeje ngo afise gute. Guys mutange Fanta orange hama tubone kwiga isombe. Alors unye hariyo benshi bipfujije kumenya ingene umuntu ashobora gukora crêpe. Bakunze bo kukayi crêpe iroroshe, ariko hari abantu tuninda kuzigura muri ville mu ma restaurant, ariko urashobora kwikorera muhira iwawe kandi ni ibintu bizimbutse cyane. Reka tumwakire Chris rero. Uno munsi Chris aduteguriye iki? Karibu diaspora. Hi. Murakomeye abanyonyo kukayi. Uwo munsi twagarutse. Hari benshi twarasomye amakomantere bavuga yuko twogaruka mu kiganiro kugira ngo tubategurire, ariko uwo munsi sinaje mu kiganiro c'isombe, ariko uwo munsi nabateguriye crêpe. Bazosorora bazogura Fanta orange. Muzogura Fanta orange. Hama turabahaye kaze cyane gose. Alors no munsi waduteguriye iki, tuza gukora iki? Umunsi twabateguriye crêpe, tuzakora crêpe zisanzwe zimwe mushobora gutegura muhira nko ku mugoroba, mushobora kukarya ku mugoroba canke mu gatondo ku cayi, ariko umunsi twabateguriye crêpe kari simple cyane ngatwara ibintu bisanzwe nukuri ibintu dushobora gukura mu isoko. Uwo munsi turakoresha ifarine, yo muri Azam niyo tuza gutangura gukoresha. Turaza gukoresha amata, turaza gukoresha n'isukari, turaza gukoresha ni n'amagi, kandi turafise kandi na bleu blanc, turaza gukoresha na sucre vanille, turaza gukoresha na coconut powder. Ni nakantu dushira mwene kugira ngo agacrepe kacu kaze gafise akanovera kamota cyane gose. Agapudre ka coconut. Turaza gukoresha n'amavuta. Yego. Ubu rero tugira dutangura iki meze gute? Muri no mwanya turatangura, turakoresha ifarine. Umunsi biravana n'abantu muwa mufise nk'abashitsi kugira ngo ushobore gupima ikigezo, ariko jewe no munsi ndakora izike. Hama duhejeje gushiramo ifarine turakoresha amata, turashiramwo amata yacu. Hama duhejeje gushiramo amata turaza gushiramwo ya sukari yacu. Nababwiye yuko ngira ndabivange benya ndabishiremwo, hama ndaza kubivangira byose icarimwe. Ndaza gushiramwo isukari, hama isukari biravana n'umuntu. Hari abantu bakunda isukari nyinshi, hari abantu badakunda isukari. Hariho amakrepe umuntu ashiramwo umunyu, ariko umunsi nashimye gukoresha isukari. Mu nyuma yo nje gushiramwo isukari ndaza gushiramwo za sucre vanille. Ndaza gukoresha kamwe, ndashiramwo kamwe kubera nashizemo isukari nyinshi. Ndaza gushiramwo kantu nababwira kaga coconut, kagafu nza gushiramo gakeyo kugira ngo moteshe. Hama ndaza gukoresha bleu blanc, ariko nza kuyikoresha
namaze kuyishira ku muriro kugira ngo ndayiyagishe kugira nyine ibe bleu blanc iri fondu. Bakunze bukayi rero ubu tugire ya bleu blanc, ntabwo nza kugira nyinshi ariko ndaza gushiraho dukeyi. Uwo munsi je nashimiye gukoresha bleu blanc ariko hari umuntu ashaka kuba afise beurre akayikoresha. Hama kandi abakunze bukayi nababwiye yuko njewe nakoresheje muri vya bindi navanga nashizemo sucre vanille, nshiramwo kaka coconut powder, ariko bivuze yuko utagafise udashobora kora crêpe. Urashobora koresha ayo magi yawe niyo narya mata yawe. Ya bleu yacu yamaze kugira ushobora kuzimya. Ca dushiramwo ya bleu blanc, tukayishiramwo muri vya bintu vyacu tuza kuvanga. Hama ndashaka guca nshiramwo amagi, umunsi jewe ndagushiramwo amagi abiri kubera nakoze zikeyi. Ucukoroga ukumviriza yuko genre vya bintu vyacu bidafatanye, ko bitegerezwa kuba vyoroshe cane gose. Wumvise bigumye urashobora gushushiramwo ya mata yacu kandi ukongeramwo ayandi kugira ngo vyorohe cane gose. Byo ntibiguma nk'ibitumbura. Oya, byo ntibiguma nk'ibitumbura. Biroroha. Tuza gukora ntabwo ari capati cyo gukanyaga. Utwe n'umunsi twakoze crêpe. Case uhejeje gukoroga farine nibyo wavanzemo tubona ari liquide. Ni ikihe giza gukurikira muri kano kanya? Muri uno mwanya mpejeje kubivanga vyose bikamera gutya. Uriyaranja kugira ngo bigombe kumera nk'amazi kugira ngo ntigifatane ngo kibe gifatanye. Hama uwo mwanya tuca dushira dukoresha muri ya pano yacu. Muri ya pano yacu turasa gusigaho udukoto duke cane gose. Tugasiga gutya ku ipano kugira ngo ya crêpe yacu ntize gufata hasi, ize gutworohera kuvako. No gusiga sukurundako. Oya, ni gusiga hama ukacurindira yuko ipano ishuha. Ya pano yacu yashushe, turashobora guca dufata tugashiramwo ya crêpe yacu. Turashobora tugabanya umuriro gatoyi kugira ngo ya crêpe yacu ntibabuke.
bakunze gukaye urabona rero yuko ya crepe yacu yatangiye guhindura irangi twanahindukije n'urundi ruhande kugira ngo na hariya musi kaze kuba gasa nk'uko nyine. Bakunze gukaye ka crepe kacu kakaba kagira gashe mu kanya turagakurako munako katangiye guhindura irangi gasa neza cyane gose. Bakunze gukaye iki crepe tuyadukore ni ya nyuma mwabonye izo nagenda akora utegereza kwihasira neza yuko yahiye munsi kongera igasha no hejuru igahindura agakuro gasa nk'agashoku nk'akadore niho crepe yacu ibihiye neza. Bakunze kukaye rero za crepe zacu zikaba zirahiye ngizi ingene zisa mwabonye ko ziba zahinduye irangi ziba zisa neza rero je mu kuzipresenta ndakunda kuzipresenta ziri hure biranaryosha cyane kugira ngo karamufasha umuntu iyo kazinze gutya kugira ngo ashobore kugafata neza kazinze neza. Bakunze kukaye za crepe zacu ngizi zatunganye mwabonye ingene zisa neza cyane gose
mwabonye yuko ivyo twakoresheje ubwo rero bikeneye kumuza muraja mu restaurant kuja kubigura ibintu bizimvye n'ibintu ushobora kwikorera nawe muhira n'umwanya mutoyi cane gose. Bakunzi bo kukayi rero tumushimire Chris amaze iminsi ateramisha abakunzi bo kukayi ko tuntu twiza cane. Murabonye yuko izo ni za crêpe, murabona ingene zisa, ni kubera mutari ngaha biramota neza, ziramota yo. Ni ibintu ushobora kwikorera muhira ukabigurira ngaha i Burundi kuri alimentation canke mw'isoko, ushobora gukora bitagutwaye amahera menshi. Ibyo kuma restaurant izo crêpe umubona gutyo uziriha ikiguzi zitagira igiciro, ariko no kubaja ku ma restaurant ni sawa gose. Mugabo nashaka kwabwira ko nawe muhira ushobora gutegurira. Reka rero tumushimire Chris, chef cuisinier Chris. Hanyuma nibaze yuko ntibatusororera kaga fanta orange uzobereka isombe cyane gose. Aha rero naho duheje kino kiganiro, abakunzi bo kukayi mugumane natwe, abanezerewe ibiganiro mubandanye mugira commentaire, mugire like, mugire partage. Hanyuma abatari yabona biyabone kugira bazobandanye baraba ibiganiro byacu. Tongera tubabwira ko tubakunda. Aha niho harangije kino kiganiro, naho utankaya mango. Peace and love.